igisata c'ingenzi mu gihe gitunganijwe neza gishobora kwinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro. Mwotubwira uko vyifashe muri ico gisata na cane cane ku vyerekeye ibitigiri vy'ingenzi zinjira mu gihugu ku mwaka, amafaranga y'agaciro yinjira ku mwaka mu giga ca leta nimba atari banga. Ibitigiri vy'ingenzi zinjira mu gihugu ku mwaka abo twita ingenzi bagera mu bihumbi 2014 bagera ku bihumbi 235 n'amajana 662. Mu bihumbi 2015 baramanutse bagera ku bihumbi 131 n'amajana 491. Birumvikana kuko cyari igihe c'amatora. Mu bihumbi 2016 bagera kuri ibihumbi 187 n'abantu 76. Mu bihumbi 2017 bagera batangura kuduga bagera ku bihumbi 299 n'amajana 331. Amafaranga y'agaciro yinjiye mu mwaka mu kigega ca leta. Kuvuga ko mu bihumbi 2015 amafaranga y'amarundi yinjiye ari miliyaridi 6 n'imiliyoni 557 n'ibihumbi 891. Mu madolari na ibihumbi 378 n'amajana 479. Mu bihumbi 2016 ni miliyaridi 7 n'imiliyoni 479 n'ibihumbi 234. Mu madolari ni miliyoni 4 amajana 530 n'ibihumbi 532 n'amajana 869. Uburundi bwarinjiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu gisata c'ingenzi bwoba bufise ikibanza ca kangahe? Twisunze ibiharuro vyerekana amafaranga yinjiye mu kigega ca leta avuye mu gisata c'ingenzi mu mwaka w'ibihumbi 2017 dusanga Uburundi buza mu kibanza ca 5. Ivyo tubirabira muri mu cegeranyo twaronse ca Organisation Mondiale du Tourisme, ibiharuro vyo mu bihumbi 2017, aho dusanga igihugu ca mbere cinjije amafaranga y'agaciro menshi amadolari ni Tanzania. Tanzania mu karere nico ca mbere cinjije imiliyaridi 2 n'imiliyoni 288 y'amadolari. Ca kabiri ni Kenya cinjije miliyaridi 1 n'imiliyoni 568 y'amadolari. Igihugu kigira gatatu ni Buganda cinjije imiliyoni 940. Igihugu kigira kane n'u Rwanda cinjije amadolari angana imiliyoni 64. Uburundi bwinjije imiliyoni 16. Mu ndinganizo za none mu mashuri yisumbuye École fondamentale turazi ko harimo igisata ca hôtellerie et tourisme. Kuva ico gisata kigiyeho harakarusho mubona cazaniye igisata c'ingenzi. Ihangiro mwari mwihaye mubona mwararishitseko canke muzorishikako ko tuzi ko ico gisata ari gishasha aha mu gihugu iwacu? Kuvyerekeye igisata ca hôtellerie et tourisme, abanyeshuri bari bamaze guheza muri ico gisata mu mwaka w'ibihumbi 2018 bashika 1716 mu mashure yisumbuye, hamwe n'abanyeshuri bo mu za kaminuza bashika 380. Ivyo bitigiri rero kuri twebwe birahumuriza kuko tubona ko urwaruka ruriko rurahurumbira cane ico gisata. Akarusho nuko twabonye ko mu mahoteli yashoboye guha akazi abahejeje muri ico gisata haribonekeje akarusho na cane cane mu kwakira ingenzi. Vyaribonekeje cane cane mu gikorwa kiriko kirarangurwa mu bushikiranganje tujejwe cerekeye gutondesha amahoteli
twisunze amategeko y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Nk'akarorero twarabonye yuko hariho amahoteli 3 mu gihugu ashoboye kuronka inyenyeri 5, ni Hotel 5 étoiles, nazo ni Club du Lac Tanganyika, Royal Palace Resort na Hotel Bel Air. Bon, tuguma duhimiriza rero banyana amahoteli n'uburiro ma restaurant ko bokoresha abizi ivyo vya hotellerie et tourisme kugira ngo ibikorwa bakora bigende neza, n'ababitura bafatwe neza n'ababizi bavyigiye kandi babishoboye. Ni hanovuga yuko mu gutanga ya manota ku mahoteli mu kugira baronka amanyenyeri turaraba yuko nyene hoteli afise abantu bavyize na manota aduga. Iyo afise chef de service tusanga yarize vya hotellerie et tourisme na manota kandi aduga. Ubu rero aba mahoteli aho tumariye kwinjira kubaha izo nyenyeri twasanze baciye bafata bumva batahura yuko babwirizwa gukoresha abavyize, babwirizwa gukoresha ababizi. Rero ngabo abanyeshuri rero arabo mashuri yisumbuye canke abo muri kaminuza barashoboye kuhatorera akajisho kuko baciye baronka akazi kuko banavyize. Mbeko ibikoko bisa n'ivyagabanutse mu Burundi, nta mugambi uhari wo kurondera ibindi byo bisubirira hirya no hino. Mu myaka iheze igihugu cy'u Burundi kikiri mu ntambara, twarumvise ko hari ibikoko bavuga ko byahungishirijwe mu gihugu cyo ngaha mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Nimba ari ivyo bikoko nivyo mu bwoko ubuhe, biri mu gihugu ikihe, ko amahoro n'umutekano bisasagaye mu gihugu cyose, twokwizera ko bizogarukana. Umugambi nk'uyo wo kugwiza ibikoko ni mwiza cyane, kuko ingenzi nyinshi turonka dusanga zifuza cyane kubona ibikoko bitandukanye. Ivyo kugwa mu ntumbero yo kurondera ibikoko hirya no hino ni ngibi bikurikira. Igihugu cacu kirashobora kugira amasezerano n'igihugu nka Kenya canke nka Tanzania kugira turonke ibikoko bitakiboneka mu Burundi. Aha novuga ntakekeranya ko nk'inzovu zahonye. Hariho ikindi twifuza gukora, n'icifuzo nuko ibikoko dufise bivyarana hagati yavyo, nivyo bita consanguinité. Hanyuma ugaca usanga bigiye birahona. Nukuraba rero ingene tworondera ibikoko ahandi bivuye ahandi kugira ngo ibikoko dufise bisubire kugwira. Ikindi ca gatatu nuko mu Burundi tutafise abavura ibikoko biri mu mashamba. Nuko rero horondega uburyo kandi birazimvye, mugabo horondega ubwo buryo kugira ngo dushobore kuvura ibikoko biri mu bigwariye muri ayo mashamba. Iyo igikoko gikomeretse gica kiragwara kigasinzikara hanyuma kigapfa. Mugabo ahandi mu bindi bihugu turabona yuko hari abantu baba bajejwe ico gikorwa nyene, bagatembera muri ayo mashamba bakahaca n'indege bakabarabona ibikoko bisinzikaye, hanyuma bakagifata baca bagishira mu bitaro nka kurya bagira umuntu. Ni iciyumviro, ni icifuzo ngira ngo twoheza tugakorerako kugira ngo ibikoko ntibiduhereko, ibikoko vyo mu mashamba. Aha inyishu twotanga nuko ico kibazo kijanye n'ibikoko vyahungishijwe mu bushikiranganje turongoye nta dossier twaronse imeze gutyo, nta dossier twaronse, mugabo twararondeye turamenya yuko ivyo bikoko vyava biri mu bwoko bwa chimpanzee. Babitwaye vyagiye muri Kenya, mu gihugu ca Kenya muri parke yitwa Nanyuki. Izo chimpanzee zashika 200 kandi zagiye mu mwaka w'igihumbi 1994. Mu kuzitwarayo harabayeho n'amasezerano y'ubushikiranganje bw'ibidukikije na institut yitwa Jean Godard
ifise icicaro mu Bubirigi no bifise n'ibindi n'amantene mu bindi bihugu. Ayo masezerano yavuga ko izo chimpanze zigiye muri Kenya ko Burundi buzoza buranaronka igice ku mafaranga zizoza zirinjiza. Aho rero birumvikana ko kugira ngo ico kibazo gikemuke boca habaho umwumvikano mu kuvuga negociation hagati y'u Burundi na Kenya biciye mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire kugira haboneke ico Kenya yoriha ku mafaranga yinjije yazanywe n'ingenzi kubera baje kuraba izo chimpanze hanyuma hakabaho no kuzigarukana. Nibaza yuko niyo nzira twebwe twabonye yuko hocamwo kugira ngo ico kibazo gitore inyishu. Abarundi nka benshi umengo ntibatembera ngo baratira ijisho ubwiza bw'igihugu cacu. Mu ntara nka zose z'igihugu abana baravuka bagakura bakiga amashuri mato n'ayisumbuye badasohotse intara canke komine bavukiyemo. Ivyo rero bituma umuntu akura atazi igihugu ciwe, bikagorana rero n'ingene yokiratira abandi baba abarundi canke abanyamahanga kugira ngo bagihurumbire. Mubona hoko wiki kugira umurundi wese amenye igihugu ciwe narirya atari na kinini cyane. Ico gikorwa dusa twe twaragitanguye mu guhimiriza abarundi bose duhereye ku bakozi bo mu bushikiranganje turongoye kugendera ibibanza tubahimiriza kugendera ibibanza vy'iratiro bigize igihugu cacu, ariko nivyo nyene twita la promotion du tourisme intérieur. Aha ni muri uku kwezi guheze hari ku itariki 25 na 26 baragendeye intara za Gitega, intara za Kirundo, intara za Muyinga. Aho babikoze bari dufise isabukuru niko novuga journée mondiale du tourisme, ariko turifuza nuko tuzokivugana n'abagenzanje barongoye gisata c'indero. Turifuza nuko hobaho icigwa cyo kumenya ivyiza vy'u Burundi. Ico cigwa ntigihare mu nyigisho baha ugwaruka ari mu mashuri matoya, ari mu mashuri yisumbuye, ndetse n'ingendo zigatunganywa. Cenda zinciga muri kahise tugiye guheza humanité baratunganya amashuri yaratunganya ivyo bita voyage d'études. Ubu ntavyo nkibona mugabo nibaza ko ari umuco mwiza kugira ngo abanyeshure bakure bazi igihugu cabo. Tugiye rero gukorana n'ubushikiranganje bw'indero kugira ngo twibutse nk'izo voyage d'études, twibutse dusabe no gushira mu maprograme y'inyigisho ibijanye no kumenya ivyiza vy'u Burundi.